cyane muyumve amakuru yacu y'amunsi tuyatangurira muri BMT aho ubona filime yabo bise intore n'indi isigaye isohoka ku munsi wa gatanu ni rero bamaze igihe muguma mwishyuza muri none munsi urabona abantu benshi filime iheruka ku munsi wa gatanu ni filime novuga ko yarabwe cyane gushira kuri uno mwanya intore n'indi kandi na filime rimwe inyigisho ino filime iratangaje irikirava ku rugero runini noneho nk'uko twigeze kubabwira ni filime uravye irikirava ku rugero wovuga ngo nubwo igihugu kimwe ni filime nibaze ko uno munsi banakoze n'amatop 10 canke amwe mu mafilime ariko arabikora muri East Africa nabona ko intore n'indi itozamo kuko biroroshe kuraba unarabiye kuri statistique ya YouTube ubugira ikirarabwa waca hirya no hino ukumva abantu amakomenti bariko baragira ivyiyumviro batanga amafilime bakunze baza gusanga intore n'indi iri muri nazo ko nabanyiraho keke banyirayo bashobora kuba batangaye kuko kuri YouTube je sinabaza ko filime yari bwarabwe nk'uko mu kanya gato muri kwayibona naba part 1 basohoye imaze iminsi 13 igeze ku bihumbi amajana 270 by'abamaze kuyiraba sasa iyi rero iyi part 2 iya kabiri basohoye biraboneka yuko izohava isumba iya mbere bari bahereye ko kuko mu minsi 6 yonyene yamaze kugera ku bihumbi amajana 256 ukuvuga ngo igihumbi imbere yuko twinjira cyari bwaje ko ni nko kumenyera turavuga ko wabusanga mu kanya ugiye kuraba sanga ari kuzenguruka kugihugu rero birerekana yuko ino filime yakunze ku rugero runini cyane berekana fan base ifise bibuka yuko mu mwaka weze aho bari bageze kuri season 2 kwari dufise ibishinga ntaye biva ina Europe muri Kenya bivuga yuko bamwe mu banyagihugu bahariya bariko barayicisha amafaranga bakagira n'imana yuko ngo bari bafise umurundi yaza bibashira mu Kiswahili akabasigurira biratangaje kubona filime ishobora kujabuka ugasanga muri Kenya iri hit hamwe mu mafilime atanu yari akunzwe ico gihe yari irimo kandi ari filime y'ikirundi abantu batanavyumva rero ndiko ndibaza ubu naho igeze biboneka ko kirikira ku mwaka nina filime kugeza njaka yabwira ku munsi wa gatanu ko byarangiye nivyo bakubwira ubu harageze ko ufata agatebe ukicara ku filime iba itanguye igeze hano ushobora kwibaza ibigiye bitandukanye kuva mbega ubu bigiye kubandanya gute mbega bimeze gute itandukanye n'amafilime dikokwa kuri namwe ndabivuga ari muraba ukacuvuga igiye kubandanya gute apana kubandanya gute ahubwo kanafika kuzohera yaro filime muraba cugurura bavuga ati finale ya nubwo ari season wabata muri finale bizohera naka yagwanye naka bacoda muri sentare hanyuma babatunganiriza rero ino nisomeka nende bakubwira ngo biragoye kuyisoma bagenda ugenda ubona aho ugeze mugabo icyo ndayikundira usubije inyuma ugenda ubona ko ari urukurikirane rufise isiguro rega n'abandi bantu rero utopfa gusoma ngo bageze ahanana mugabo waraba isiguro ya filime ukamengira gusiga mu bwenge jana nje ku munsi wa gatanu yaheze umengo nashaka kuyera nshaka kuba mbega hagiye gukurikira iki niho rero ubuhinga bw'abanditsi bubereye menga umugubita ati mweza mubimara karagiye ariko abagusizemo akantu bita suspense aho kuvuga ngo iyikurikira bitegereza kuyiraba byanga byakunda kubwira bya bindi usize udatahuye mwe wari kuraraba uzoce ubibona ubu tunavugana akaba atamasaha 12 je ndiko ndimvira asigaye kuturindiriye nawe turabengereza yagiye kubandanya ariko ni makeya cyane ni make cyane kuvuga ngo ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 2 igihe cy'isaha 2 isaha zingahe utugeze oya yamba isohoka isaha 2 z'igitondo wala igice cya gatatu kiraza gusohoka nuko turiko turababwira ni filime yanyu n'indi yagumye mwishuza mu Mozambique bimeze gute n'ubu niyo turiko turakurikirana yamesohoka ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 2 z'agatondo nk'uko ndiko ndabibabwira igeze ahantu nawe ushobora kwibaza mbega bigiye kubandanya gute mbega bimeze gute na filime irimo impanuro kwakuzi twama tubabwira ngo bashigikire kuko nabo bino bikorwa zikintu coroshe cane iratangaje irikirava ku rugero runini noneho nk'uko twigeze kubabwira ni filime uravye irikirava ku rugero wovuga ngo
nubwo igihugu kimwe ni filime nibaze ko no munsi banakoze n'ama top 10 canke amwe mu mafilime ariko arabikora muri East Africa ntabona ko intore n'indi itozamo kuko biroroshe kuraba unarabiye kuri statistique ya YouTube ubugira ikirarabwa waca hirya no hino ukumva abantu amakomenti bariko baragira ivyiyumviro batanga amafilime bakunze baza gusanga intore n'indi iri nibaze ko n'abanyiraho keke banyirayo bashobora kuba batangaye kuko kuri YouTube je sinibaza ko filime yari bwarabwe nk'uko mu kanya gato sinzi ko ayibona n'aba part 1 basohoye imaze imyezi 13 igeze ku bihumbi 270 bamaze kuyiraba sasa iyi rero iyi part 2 iya kabiri basohoye biraboneka yuko izohava isumba iya mbere bari bahereye ko kuko mu minsi 6 yonyene yamaze kugera ku bihumbi 256 ukuvuga ngo igihumbi imbere yuko twinjira cyari bwaje ko ni nko kumenyerwa turavuga ko wabusanga mu kanya ugiye kuraba usanga ari mu gihugu rero birerekana yuko ino filime yakunze ku rugero runini cyane berekana fan base ifise bibuka yuko mu mwaka weze aho bari bageze kuri season 2 kwari dufise ibishinga ntaye biva ina Europe muri Kenya bivuga yuko bamwe mu banyagihugu bahariya bariko barayicisha amafaranga bakagira n'imana yuko ngo bari bafise umurundi yaza bibashira mu Kiswahili akabasigurira biratangaje kubona filime ishobora kujabuka ugasanga muri Kenya iri hit hamwe mu mafilime atanu yari akunzwe ico gihe yari irimo kandi ari filime y'ikirundi abantu batanavyumva rero ndiko ndibaza ubu naho igeze biboneka ukirikira ku mwaka nina filime kungeza njaka yabwira ku munsi wa gatanu ko byarangiye nivyo byo bakubwira ubu harageze ko mufata agatebe ukicara ku filime iba itanguye igeze hano ushobora kwibaza ibigiye bitandukanye vuga mbega ubu bigiye kubandanya gute mbega bimeze gute itandukanye n'amafilime diko kwa kuri namwe ndabivuga ari muraba ukacuvuga igiye kubandanya gute apana kubandanya gute ahubwo kanavuga ko izohera ara filime muraba ucugurura bavuga ati finale ya nubwo ari season wabata muri finale bizohera naka yagwanye naka bacoje muri sentare hanyuma babatunganiriza rero ino nisomeka niyo ndimo kubwira ngo biragoye kwisoma ugenda ubona aho ugeze mugabo icyo ndayikundira usubije inyuma ugenda ubona ko ari urukurikirane rufise isiguro rega hari n'abandi bantu rero utopfa gusoma ngo bageze ahanana mugabo waraba isiguro ya filime ukamengira gusiga mu bwenge jane nanje ku munsi wa gatanu yaheze umengo nashaka kuyihera ashaka kuba mbega hagiye gukurikira iki niho rero ubuhinga bw'abanditsi bubereye ninga umugo bitati muhiza mubimara hataragera ariko abagusize mu akantu bita suspense aho kuvuga ngo iyikurikira bitegereza kuyiraba byanga byakunda kubwira bya bindi usize udatahuye mwe wari kuraraba uzoce ubibona ubu tunavugana akaba atamasaha 12 je ndiko ndimvira asigaye ku munsi w'ejo nawe turabengereza yagiye kubandanya ariko ni makeya cyane ni make cyane kuvuga ngo ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 2 igihe cy'isaha 2 isaha zingahe tugeze oya yamba isohoka isaha 2 z'igitondo wala igice cya gatatu kiraza gusohoka niko turiko turabwira ni filime ya n'indi yagumye mwishuza mu Mozambique bimeze gute n'ubu niyo turiko turakurikirana yamesoka ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 2 z'agatondo nkuko ndiko ndabibabwira igeze ahantu nawe ushobora kwibaza mbega bigiye kubandanya gute mbega bimeze gute na filime irimo impanuro kwako twama turabwira ngo bashigikire kuko nabo bino bikorwa zikintu coroshe cyane Dico Entertainment.